Okay, ati ndagarutse. Burya sinzi ko mukunda ama audio au ama video. Mugani vyose ndibaza nta ribi. Ikintu nyamukuru ni kuba information ushobora kuyakira, ushobora kuyumva. Na vyiza ona cane cane ari ikintu ngira ngo ushobora gukurikiza cyo gufasha ukagifatira umuti yawe ingingo hanyuma ukagigenderako. Ego kubera ngo tibica ngaha nivyo guhanura, nivyo kugira umuntu yumve bishasha, yumvire gushasha, amenye ukuri aho kuri, atahure maze nawe nyene agira akantu bitwa ngo ati critical thinking, kwiyumvira mu vyiyumviro bishasha. Ego ngo ati burya information ni nyinshi, information zarabaye nyinshi, rero abantu benshi birondera ama views, abirondera nyene abantu babarondera amahero ko nuko ugasanga ibintu byose bariko baravuga nivyo nyene kuvuga nta ntumbero yavyo. Mugani ngaha ngo ati tuvuga ukuri. Ego ngo ati ukuri aho kuri nta handi nahanye nico gituma ndo gusaba aka like, nico gituma ndo gusaba urabe video guhera ku mwanzo gushika ku mwisho kugira nawe ushobore kumenya. Ego ngo ati nivyone vyiza, burya ngo ati biramfasha mugani cane cane biragufasha. Ego ngo ati ngira ko mvuga ngo ati mwiriwe mwake, karibu kwicana Diodone Andy, akazina bayitwa Imbere Diodone. Ngo ati uri mushasha ntibagire kugira like, subscribe, comment. Ati mushasha naho ntibagire kugira portage, ati rungikira mugenzi wawe kugira nawe nyene ashobore kumenya ngo ati ukuri aho kuri kubera nta handi naha nyene. Ego ngo ati ndakwibutsa yuko turiko turashaka yuko twoshika aho twifuza yuko twoshika kuba abone 10,000. Ngo ati kandi niyo twashika kw'abo bantu ababone 10,000 hari akantu bitwa ngo ati giveaway, gutanga gushimira uko nuko. Rero hari usanga ari we uzoshobora kuronka ako kantu kagatsindira uko nuko. Rero ndagusaba yuko ukurikirana hanyuma ukaguma hafi, ataka video utagakunze nta ngorane akandi kazoza. Ego ino munsi rero ngomba ko twokumviriza iyi audio mugani ni video yaciye kuri ndundi uko nuko. Aho nyene icubahiro yariko aravuga ku bintu bijanye n'impamvu usanga ngira Uburundi butaratera imbere, usanga tukicidoga ni kubera iki tutaragera hano, kubera iki ibintu bigenda uko, ni kubera iki gituriye, ni kubera iki burya ngo ati twese turabarundi turakunda Uburundi mugani kubera iki igihugu cacu kirimwo bene wacu umenga baracanka aho abasi bama nyene sinzi nyene bimeze. Mugani yakivuze ko ngo ati burya wosanga ngira ngo ari abene gihugu, aho wosanga ngira ngo ari abantu bava mu mahanga uko nuko, aho wosanga ngira ngo ari abantu mu ndongozi, abantu bize bafise ngo ama diploma uko nuko. Rero nico gituma ngo ati ngomba ko kumviriza ino audio. Ego ngo ati nukuri gusa keshi na keshi ngo abantu burya baririnda kumviriza ngo ukuri, ntibagomba gutahura, ntibagomba kumenya, baravyirengagiza. Mugani ngo ati nivyo. Ego ngo ati burya umurongozi ni wene amenya iyo ariko aratwara abantu keshi na keshi. Rero agomba arabazimya, agomba aragirane. Mugani ngo ati abariko arahomvya twese nawe nyene naho yovuga ngo ariko arunguka ariko arihomvya. Ego kubera nawe nyene usanga afise abana batarabarongozi, bavukana ababanyi uko nuko atarabarongozi, ugasanga nawe nyene baguye mwimanga. Ego rero ngo ati sinzi kuraraba ibiriko biraca nyene ngaha kungurukana bumenyi, aho Samio ndahiragije urongoye diaspora burundaise ariko arakora ikintu wovuga ngo ati ni kwamamaza aho kwereka yuko abarundi bamwe batahuye imbona kazoza yo kuvuga ngo ati Burundi bwifashe mu 2040, Uburundi bwateye imbere mu 2060, aho abene gihugu mu mpano zitandukanye bari gucapa, ari kuririmba, ari kwandika ama poem, ari kugirane bakacereka ico gicapo, aho iyo vision, aho iyo mbono aho abarundi bagomba gushika, yuko tuhabona, yuko tugize tubitahura kandi tuvyumvamo kandi tubirimwo kandi tugo turatambuka intambuko twihaye. Ego rero ngomba ko twokumviriza ino audio. Ego ugize ico wovuga ntiwibaze, ahubwo nushire muri comment hanyuma tubiyageko.
ego ngo ati ni ibintu vyiza, ni ibintu bikomeye. Mbega ni kubera ko Burundi bugifise aba bantu bakigwanya Burundi, bakigwanya leta, bakigwanya iterambere. Hariho iyo ndiko ndabisigura neza mpora nerekana igicapo. Mu bisanzwe igihugu kimeze neza gitunganije mu nyabutatu, aho bavuga ati abene gihugu nibo mushinge, nibo nkingi shingiro y'ubutegetsi bwose bw'igihugu, nibo baba ari nkingi ikomeye. Mugabo babihindukije hoho abarongozi nibo baciye baba ishingiro ry'igihugu, ni ukuvuga bari hejuru nibo shingiro. Guhindukiza rero ugarukane bimwe vyari bihari. Ingorane nizihe? Abagira ingorane ni bamwe bari hejuru banka gukoroka. Musonye neza amasezerano ya Arusha, baragerageje kurondera imvo n'imvano z'indyane mu Burundi, baca bavuga ngo n'abanyepolitike, ngo classe politique, ngo yabashaka kwimentena ku butegetsi kuguma hariya hejuru n'abandi bashaka gushikayo. Nibaza ko arujya murimwe numwe nyarucare. Nukuvuga yuko harabaye umuzirikanyi wahindutse, conscience irahinduka ku buryo wumva ko wize utegereza gusongarara hariya hejuru. Uburiyo nawe ibibanza biraharuye mu gihugu, biraharuye ivyo vyicara, abize ni benshi ntibashaka kwikwigwako. Uwo yamaze gushikaho rero abona ko yobakorotse. Kubera iki? Nta ngazi ihari, ntiyibuka ko ari umwene gihugu. Ni ibintu nagendagendereza buke buke. Muze murabe abize bashaka kwicara ukwabo iminsi yose, bavuga ngo abene gihugu ni bariya, abize si abene gihugu. Haciye haba inyenga hagati y'abatware n'abatwagwa, kuko uguma wiyotsa ko hari ikintu watwaye umwene gihugu, ntiwagiye kumukorera uguma wiyotsa. Umwene gihugu nawe mwama mufitaniye ideni. Niho rero uzosanga abari mu vyicaro vya leta baca ku ruhande, abene gihugu bakaja ku rundi. Nico gituma kubera bya kimoko atawavuga, uzi yuko ushitse hejuru no mu Burundi muze mu vyumve avuga ngo niwe yica agakiza, arica agakiza. Urumva nk'ico kintu umuntu abaye umurongozi agacavuga ngo niwe yica agakiza, arazi neza ko bose bavyemera ko ariwe yica agakiza, agaca ashaka guhonyanga bimwe vy'abene gihugu. Rero nta soni agira yo kuvyonona no kubitwara. Ingorane ntiyibuka ko ariko akorera babandi kubera wamuzirikanye wapfa. Rero iyo twicaye ngaha kabara akaryo ko gutahura, tukaza tuvuga tuti none ko bimeze uko, duhinduke rero. Guhindura rero ya triangle yafise bazaho ukayimanukana hasi, iyo ndayicapuye neho mpora nca ndayibona neza, muca musanga amatama ari hirya no hino, ntuyasanga mubo hasi nabo hejuru. Nico gituma ikibazo dufise guhindura Burundi no kubanza guhindura umuzirikanyi watwebwe twize. Tudahinduye umuzirikanyi ntaco twoshikako. Nigwo rugamba rero turimo. Ibi muvuga hariho abarundi bamaze gutahura, muzobona hariho indongozi koko zikora zikabona ko ziriko zikorera abene gihugu, n'abandi nuno munsi batarabitahura. Aryama neza azi yuko abantu bafise ikibazo, akemera neza ko abene gihugu bashonjewe n'abahaze nta ngorane, n'uwundi nawe avuga ati ndafise ikibazo bimeze uko. Rero twebwe intumbero dushaka ko twese tumenya yuko turi abene gihugu ubwa mbere. Twese turaza kubimenya, warize utize uri umwene gihugu, ni wewe shingiro ry'ibikorwa vyose biri mu gihugu. Hanyuma rero muri abo bene gihugu havamwe indongozi, kuko ngo ingabo zitagira umutware bazita impehesa, ntidushaka kuba impehesa. Muri twebwe abene gihugu haravamwo abarongora abandi. Abo rero barongora abandi nuko amafise umuzirikanye ko bari hahandi, bagomba bafatanye nabo hasi, gutyo niyo hejeje ikiringo uca witahira wimanukira hahandi wanyu. Mugabo aramaze kuvuga ngo waravuye mu bene gihugu, ikiringo giheze ntushaka kugenda ujahe, urahafise ko wabikuye ko usubira kubicara bwo gute.
rero muravye neza uza gusanga ari twe tudategera. Iyo tuba tubitegera tuba twaramaze gutera imbere, kuko umutahe turawufise, tuba twaramaze gutera imbere cyane. Akari akagerero ko kwigisha kugira ngo dukure ko bamwe bo hirya baze baje mu bene gihugu, twese tuje. Murumva ko ari revolution. Nicyo twakubwira ko abize batigera bagira revolution, ntibahindura, ntibemera guhindura ibintu, bihomvye kandi rero bariko barategeka babihombeje. Mwebwe muri mu bihugu birimo demokrasi, mubona washaka ibihugu birimo amoko menshi, muga mukabona barabanye. Mwebwe rero nimwe mwari mukwiye guca muza mutubwira muti basha twebwe turi ubwoko, ni twebwe turyana n'abafise ubwoko bwinshi bataryana, kuko mwe mwabibonye mubabamwo. Avuze ngo twe dufise ubwoko bumwe, nko ntabuze ubunyene kubera wa muzirikanye wahomba uciye avuga ngo twe turi ubwoko bumwe buke. Erega byatwishe ivyo birimwo kugira ngo bagukuremwo umurundi, gushikaho ubona umuhutu n'umututsi n'umutwa aho kubona umurundi. Ugaca ubona yuko uri umuhutu, umututsi ari umunyamahanga ataco mupfana, umututsi akabona ko umuhutu ataco bapfana, umututsi akabona ko umutwa ataco bapfana, umenga n'abanyamahanga bahuriye mu gihugu citwa Burundi. None mwagomba tucubake gute turi abanyamahanga twahuriye muri iki gihugu cy'u Burundi? Nyakwigenda Emile Mworoha niwe twigeze kwicarana, ndamubaza ico kibazo, ndamubajije iyo abahutu bavuye n'iyo abatutsi bavuye n'iyo abatwa bavuye. Murazi ko barazi kubitekinika bakabivuga neza. Nca ndamubaza nti none ngaha tuba muri aka karere turi kumwe n'ibihugu birimo ubwoko bwinshi. Nije naragenze, ugiye Tanzania hariho intara y'ubuha ibamwe abaha bavuga igiha, abaha bavuga igiha. Abahangaza hariya muri ya ntara ya bugufi bavuga ngo bayatse Burundi, bugirimwe abahangaza bavuga igihangaza s'abarundi. Hajya abantu bazarivugisha ngo n'intara yacu, genda murabe n'umwasanga y'umurundi numwe ndabemera. Hariya abahangaza hajya muri bugufi, genda tuje ngahi Kongo, ababembe bavuga ikibembe bifite n'intara yabo, abafurero bavuga igifurero bifite n'intara yabo. Igitwengeje rero hariho ubwoko bw'abarundi ngaho hakurya, n'abarundi bafise umwami, ubu bageze ku mwami umenga Kinyoni wa gatatu, bafise intara y'abarundi bavuga ikirundi. Kandi je narahamagaye umwami w'abarundi ngaho ndamubaza, wewe uri umurundi? Ngo yego. None ko irya ntara batayitiye Burundi? Ngo ya, ngo twebwe twifitiye ubwoko bw'abarundi, tubana n'abafurero. Bo bafise abafurero bifitiye intara yabo, n'abarundi bafise intara yabo. Hanyuma nkandamubaza, none wewe wawe murimwe abahutu n'abatutsi n'abatwa? Teka twe tuzi ko turi abarundi gusa. Ngaha mu Burundi rero uwo mutama namubajije nti mbwira rero, hari ururimi rw'igitutsi ruhari? Oya. Hari ururimi rw'igihutu ruhari? Oya. Hari ururimi rw'igitwa ruhari? Oya. None ko ubwo rurimi rutahari, tukaba twumvise ko abafurero bavuga igifurero, abaha bavuga igiha. Ururimi ni ukuvuga nta rurimi rutagira ubwoko buruvuga, nta bwoko butagira ururimi. Mbwira rero, ururimi rw'ikirundi ruvugwa n'ubwoko buhe? Mbwira. Azi ko ari mu history, ko namufatiye kuvyo yanditse be na Jean Pierre Kereti, ivyo twiga mu ishuri, ko bavuga ngo abahutu bavuye muri region de Lac Chad. Ni hariya muri Chad womenya hari ururimi rusa n'ikirundi? Oya. Ngo abatutsi bavuye muri region de Nile, ni hariya kuri Nile, hariya muri Egypte hari ururimi rusa n'ikirundi? Atoya. Ngo abatwa bavuye muri forêt équatoriale, hariyo ururimi rusa n'ikirundi? Oya. Jewe muri Gabo ndamaze kuja inshuro zitari nke sinduva ururimi rusa n'ikirundi. None ikirundi kivugwa n'ubwoko buhe? Ubwoko bw'abarundi?
ubwoko bw'abarundi none abarundi barihe cyarabwira rero twumvikane ubu rero abahutu n'abatutsi n'abatwa ngo twicare twirege twebwe twaragiye inama turica ubwoko bw'abarundi duhejeje kubwica duca tubibura ururimi rwabo duca turatugwa iwacu ngo rero tuje inama twicare twirege ko twamaze ubwoko bw'abarundi turabumara turabuherengeteza hanyuma duca tubibura ururimi rwabo. Murumva icyaha twakoze mbwira icyo gihugu ingene bukizura aho gupfa gushika hupfa ukica n'ubwoko bwawe ukabwica neza ukabumara. Hari jenoside ruti twagize jenoside contre abarundi ubwoko bw'abarundi twarabumaze tubuzure rero tuzure umwe wese yumve ko ari umurundi. ego ngo ati burya kwibuka ni kwibutsa ngo ati ni ibintu bitandukanye. Mugane hari umuntu usanga adashobora kubitahura akabifata nk'ikintu kimwe. Urashobora kwibuka ibintu byabaye byarenganye, ego birakubuza amahoro, mugane uragomba kuronka amahoro kandi uyarose urayakira hanyuma ibintu bikagenda neza. Hariho rero ni kwibutsa naho vyogenda gute umenga ntugomba amahoro, ahubwo kukwibutsa bigutera ingorane, bigutera ibindi vyumviro. Urumva nk'abarundi hariho usanga ngira bamwe bameze uko abandi batameze uko nuko. Iyo yari mu gihande cyo kuvuga ngo ati twaraciye mu bihe bigoye. Rero hano ni kihande rero twavuga ngo ati c'abantu barima mugano ugasanga ubu naho n'abategetsi, akibagira yuko yigeze gufata isuka, akibagira yuko yigeze nawe nyene gutambuka. Rero ngo ati ni wa muntu yageze hejuru, yarize aragirane ararondera aramenya hanyuma ahabwa icubahiro, araronka igiti cyo kurongora, kimba ari umushinga amateka, umukenguza amateka, umuperezida, ntuzenya mu meya uko nuko. Urumva akibagira aho yavuye kubera yageze hajya ahantu. Nivyo yavuze ko ningaha k'abantu benshi usanga barize mugani ari bona usanga kenshi na kenshi bazana utugorane kubera naho yova ku butegetsi aho amanda yiwe yogera ahava kugasanga biragoye ko yosubira kugira gumeho, ugasanga ni wa wundi ariko arabuza amahoro, ariko arabuza iterambere ku bene gihugu maze ni ku gihugu. Urumva ngo ati ni ibintu bikomeye. Mugani aho abarundi bageze n'ahantu hashimishije, kubona ubumwe n'iterambere ari ikintu tuyaga. Urumva ni ikintu gikomeye kandi tukiyaga tukacumva kandi twese tugomba kugikorera ko. Urumva ni ikintu gikomeye gishimishije. Ego naho ba impambanyi zivuye mu buryo butandukanye, ndibaza navyo nyene ni ibintu bikemurwa. Ego ngo ati burya nta kintu gikemurwa ngo ati 100%. Nta kintu gikemurwa kw'iyisi 100%. Mugani urose ni na 90 aho 70. Urumva ni indi ntambwe kubera n'iterambere riba ririko riragenda, riba ririko rirafata inzira. 50 ku 50 urumva uri hagati na hagati, nta terambere nta nyuma, uri mu mahira abiri. Mugani umaze kurenga 60 70 urumva ca giturire kigabanuce, ryaterambere abantu bagakora. Leta mvyeyi nkuko bayivuga ikaba iriko irakora ifasha abantu kunuko mu buryo butandukanye, kubaka amashure, amabarabara, igitoro kikaboneka uko nuko. Urumva ni ya 70 ni ya 80 ugasanga igihugu kiriko kiratera imbere. Ego ntabura utuntu na tumwe tuza hariya na hariya, mugani utwo ntitwotuma igihugu gisubira inyuma aho gitatera imbere. None ndakwibariza mbega igihugu cy'u Burundi mu iterambere kiri hehe? Kiri mu 50 ku 50, kiracari hagati na hagati,
aho turi ku 60 twafashe inzira twabonye yo turaja tugomba tugende aho turi 30 urumva nta nuko turafata n'inzira nturabona niyo tuko turaja ntitumenya niyo tugomba kuja twese umenga twarahumye urumva ati n'ingorane ego nico gituma ndavuga ngo ati nk'umuntu yakurikiranye aka video guhera ku mwazo gushika ku mwisho ndagushimiye ndibaza yuko nawe washoboye kunguka ubumenyi wamenya ngo ati ukuri aho kuri nkuko naje ndashoboye kukumenya ego kubera nyene usanga utu video nyene turi short si tureture urumva hari ibintu byinshi turashobora gukorako aka video karaka ndakwibutsa yuko wogera portage urungikira mugenzi wawe shobora nawe kumenya ukuri aho kuri ati tuzosubira kubona niyo twabonana kasina kanje banje twenije imbere Diodone peace